Hello everyone. Ndabaramukije cyane. Hanyuma reka tubandanye n'ivyigwa vy'icongereza. Utaragira subscribe ucuraba hepfo gato umanuke urabona ahantu handitse mwarimu. Amazina nitwa Mwarimu Joseph, ariko aho hepfo uza kubona mwarimu n'urudome J na O. Ucuraba imbere yaho rero urabona ahantu handitse subscribe. Mu gifaransa abanditse s'abonner. Ucurafyonda namba bien utarafyonda namba rya mbere uje ngaha canke ukabona hafise ibara risa ritukura aho ntuburagira subscribe. Rero umaze kugira subscribe haca hahindura ibara hagacasa na gris, donc hacasa n'ivu usanga hahinduye ibara. Rero uhejeje kugira subscribe ucuraba ngaha imbere akantu k'aka notification, akantu k'agakengeri nako ugafyondeko kugira ngo ivyigwa vyose tuzoba dushitseko uzobe uwa mbere mu kubibona. Reka rero tubandanye. Iki ni igice ca kabiri c'amavokabulere turiko turiga amajambo mashasha kenshi dukunda gukoresha mu congereza. Reka duhere kuri iri rya mbere ngaha handitse ngo to blame. Mu kirundi gisigura guta inkubire ku muntu canke kuziza ikintu umuntu, kuziza. Blâmer mu gifaransa tuvuga ngo blâmer canke reprocher canke imputer la faute à quelqu'un. Rero nuguta inkubire ku muntu canke kumutaka amakosa. Ego birumvikana cyane. Hanyuma reka turabe akarorero ngaha. I cannot blame anyone because it's my mistake. Nta numwe nshobora guta kw'inkubire kuko ni amakosa yiwanje. Ni ukuvuga ni jewe nagize amakosa, nta wundi. Rero nta numwe ntako inkubire. Reka tuje ku karorero kuri ijambo rya kabiri. To bleed bisigura kuva amaraso. Murazi ko ijambo blood, murabona ijambo blood ngaha hepfo. Blood kenshi turagihenda ko hari abasoma ngo ni blood ariko si blood, soma blood. Iyo uvuze brood tuyandika na R apana L. Iyo twanditse brood tugakoresha R isigura imiswi y'inkoko. Imiswi y'inkoko niyo twita brood, ariko blood isigura amaraso. To bleed isigura kuva amaraso. Rero murakabona ngaha her leg is bleeding, ni ukuvuga ukuguru kwiwe kuriko kurava amaraso. Ushobora kandi kuvuga uti his nose is bleeding. Abantu bavumuna niyo umuntu aba ariko aravumuna uvuga uti his nose is bleeding. Bandanye kwijambo rya gatatu. To beware gisigura faire attention. Mu kirundi gatoyi twarihenze gato ni faire or to pay attention. Mu congereza ni to pay attention. Sawa, biraboneka neza. To pay attention, to kuva kwitondera canke kugaba, ati uragaba. Ni faire attention mu Faransa, faire attention. Akarorero murakabona akarorero. Beware of him, ati ugabe urya mu runtu ntasanzwe. Beware of him. Hari n'umugabo bita Franklin w'Amerika, hari yanditse muri literature américaine, niwe yabivuze ngo beware of little expenses, ngo small leak would sink a great ship. Sigura ngo muze muraraba cyane gukora ama dépense mwita muri mato. Ati mumenye ko imamara rimwe ry'amazi ati riratuma ubwato budirira mu kiyaga. Reka ndagasubiremo ko muragira aragakeneye. Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Ship murazi ko ship twayibonye mu majambo twabonye. Hari ship isigura intama na ship isigura ubwato. Reka tubandanye rero ku ijambo rya kane. To boil isigura iki? Ni kubira, kubiza, gushusha. To boil ikora muri ubwo buryo butatu mu kirundi. Akarorero twatanze ni water boils at 100 degrees. Mu gifaransa tuvuga tuti l'eau bout à 100 degrés Celsius. Bien à 100 degrés. Celsius.
Fahrenheit kenshi niho bazikoresha bakoresha ama Celsius. Reka tubandanye kwijambo rya gatanu, to amaze. To amaze. To amaze risigura to astonish. To astonish. To astonish. To astonish risigura gutangaza canke gutangara. Gutangara, gutangaza, ugatangaza umuntu. Nk'akarorero hari ibintu byabaye uratangara ukaba ati kumbe byari bimeze gutya. Akarorero, she was amazed when she saw the robot. Hari robo bita Sofia yarigeze no kuza mu Rwanda, irobo ivuga. Rero uyibonye kabisa, you must be amazed. Yeah, you must be astonished. Amazed, gutangara, gutangaza muri ubwo buryo. Birumvikana cyane. Hama kuri gatandatu, to borrow. Aha dufise amajambo abiri. Turafise to borrow, tukagira kandi na to lend. Mbega to lend na to borrow bitandukaniye. To borrow ni gutira, hama to lend ni gutiza. Mandi amajambo kenshi turabona kuyitiranya. To borrow mu Gifaransa ni emprunter. Emprunter, hama to lend ni prêter. Prêter. To borrow mu Kirundi, reka tube turaha akarorero. John borrowed a winnow from her neighbor. A winnow narakibabwiye, a winnow gisigura urutaro. Nikiye gikoresho dukoresha mu gukosora amasaka, ibigori, ibiharage, uburo n'ibindi. Nico twita a winnow. A winnow irivuga ni to winnow. To winnow bisigura kugosora. Ibaza birumvikana. Borrow ni gusaba. Ila bisigura gusaba. Nukuvuga ndabisigura ko John yagiye gusaba urutaro ku mubanyi. Siwe umubanyi yaje gusaba John oya. John niwe yagiye gusaba. Donc to borrow ni gutira. Donc c'est demander, kubaza. Ngozo kumubaza emprunter. Gutira. Hama to lend ni gutiza, guha umuntu wewe uramuha. Aje ku borrowinga, aje gusaba. Hama karorero no kuvuga tushoboka ati the neighbor ni his neighbor, not her neighbor. Nukona kiende mu nyuma. His neighbor. John borrowed a winnow from his neighbor. All right. Bisigura ngo the neighbor lent John a winnow. Umubanyi niwe yatije John urutaro. Umva John yagiye gusaba urutaro, umubanyi nawe ararumuha. Donc umubanyi he lent. Yeah, nuko ngira byakangutse cyane. To borrow ni kuja kubaza umuntu, we ni kuja kubaza. Gusaba. Hama to lend naho niwe avuha. Birumvikana cyane. Sinzi ko ufise ikibazo uca ucandika muri commentaire. Aho hepfo hano hasi comment cyangwa commentaire mu Gifaransa. Ubwo rero ushobora kuhafyonda ukandika wifuza kubaza, hama tukakwishura. We are always online. Thank you very much. I hope you enjoyed the lesson. Dufise ivyigwa byinshi cyane twateguye bizodufasha kuvuga Icyongereza neza. Abari bakizi tubandanye twameliora. Ibi vyigwa ni by'umuntu wese yifuza kubandanya n'Icyongereza. Murakoze cyane. Ndio mbona yifuza abatagira subscribe, mwoyigira kugira ngo mudufashe tubandanye dutegura ibindi vyigwa. Kuko tutarose subscribe zanyu, tutarose abadukurikirana, mu Kirundi bavuga ngo kiraza gutamba wirorera. Natwe dukeneye gutamba twirorera. Cyo gituma twabisize mu Kirundi kugira ngo buri wese atahure. Murakoze cyane.